Number one hit music session Bujumbura 94.9 Radio ni Black FM Trezor Mingo kumwe n'abagenzi wanje igira neza kaza kumena ndetse na Biggie ariko kandi gakiza imwe zirenze iminota 18 muri studio za Radio Black FM 94 n'ibice 9 ariko twinjira neza mu mwanya mwiza wa WhatsApp today. Misi za kumera kira ngo dushire kutubwira mbe n'umunsi muri WhatsApp today uganira iki tuza kuvugana kuki. N'umunsi muri WhatsApp today tuza kuganira ati mbega n'igiki wibaza cyo kwereka yuko umukunzi wawe agukunda by'ukuri. N'umunsi ndumva yuko biri ku yindi poem dasanzwe. Ndabibutse yuko rero mbere yuko duza kwinjira muri WhatsApp today bazinutse kare baranserereza bansereje kabisa bishoboka kandi bakoze mugabo ndabutse ko ino WhatsApp today tugiye tuganire ko ni Biggie yayizanye ntuja kutubeshe ofete yazanye ngira inama muri WhatsApp today acira bihira mikukuntu abizana ngo ni ikico bikwereka ko umukunda agukunda vy'ukuri akandi Biggie ari mu rukundo forera aravyemera ibintu tuza kuvugira ngaza kubifata nka nkama nimwaza kumva atagize icyaterera nimwaza kumva atagize icyaterera aza kuba yakaragirwa inama kandi muze namwe guterera kugira ngo anyway nibaze yuko mu munsi aza guterera kugira dushobore kuduzanya kuko inkundo z'uno munsi novuga yuko kenshi dusanga ari inkundo essence unique donc ugasanga wewe uri kuritanga cyane uri kukorera urwo rukundo mugabo uwundi nawe si hari ugaca usanga wa wundi atanze energy nyinshi cyane kugira urukundo rushoboye gufunctiona kuko wewe uriya wundi nta katege cyangwa se nta kaguvu ariko arashiramo ikintu kimwe je nibaza yuko kugira ushoboye kumenya yuko ugukunda agukunda koko nibaza yuko ari umuntu icambere na mbere atagukundira karite zawe ahubwo agukundira defo zawe mushobora kuvuga ati yakumera rasara mu mutwe wewe ukunda defo gute mugabo kimwe gusa novuga yuko iyo muri kumwe n'umuntu icambere na mbere mu rukundo ni gake ushobora kubona yuko afise defo nubwo abo hanze babona defo ziwiwe wewe biragoye kugira ushobore kubona ko afise defo bavuga ngo amaso akunda ntabona neza mugabo nubwo biruko hari ikintu kimwe usanga arifise muri izo ntege nke mugabo nubwo biri gutyo ukavuga ati jewe nyimba ari ivyo mbona uno munsi nyimba ari ivyo nzobona twarabanye nditeguye kuvyakira nditeguye kuzovyakira kuko biragoye kugira ushobore kubana n'umuntu usanga ari umuntu ari perfect usanga ari umuntu akatagasembwa afise usanga ari umuntu abigenza nk'uko ubishaka no ni kuvuga ntuzoronka vyose 100% uzoronka mu rukundo dufate nka 80% ibice 80 kwijana mugabo ibice 20 kwijana umenye yuko uzobimubaramwo uwo muntu kandi umenye yuko nubibumuburamo utazoja kubirondera ahandi kuko nujya wundi uzogenda kubironderamwo ahandi nawe hazoba ivyo ugiye mwari kumwe azoba gukorera uriya wagiye ko adafise sinzi ko ntahura umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu kugira ashobore kukuzuza biragoye rero kugira umenye yuko umuntu agukunda cyangwa se wewe umukunda nuko wumva yuko zirya defo ziwe kuko hariyo defo zigoye kwihanganira my friend rero hariyo defo uyibonye uvuga ati aha jewe mbaye ndakuramo meza hakiri kare nkuru mukarenge hakiri kare ko ndumva yuko ntuzo wicara uvuga ngo uyu muntu ngo nini tugera mu nzu ngo nzomuhindura ntibikunda shaka mari imyaka 10 shaka mari imyaka 15 uzovuga umufisi ico cizere cuko azohinduka mugana ntazopfa yindutse rero wori umwakira igakumwakira nivyo bifuti vyiwe nivyo bigeso vyiwe ubimwakiremwe no munsi kandi witegeye yuko ivyo bintu atari imana yonyene imanutse kamanukana na mpwemu yera atazobiheba gushika gupfa kwanyu ravyo erege giti kigwa kikiri gito kandi wewe wamusanze kwaye kugira umuhinde birakugowa kuko mwabonanye mukuze rero kugira ushobora guhindura umwana yarezwe Biggie yarezwe hariya anye uwundi nawe Anita yarezwe hariya anye barahuye umwe donc Biggie ashaka kugira Anita nkuko ashaka wowe nushobora kugenza umuntu nkuko ubishaka nkuko ubyifuza ahubwo ikibazo kiraho uremeye kumwakira uko oyi
cyangwa se we aremeye kukwakira uko nyene kuko umuntu agukunda ntagerageza kuguhindura kubw'amajambo ngo trezo cyo sinkunda abahungu bambara ishati z'amaboko maremare trezo sinkunda abahungu bambara ipantaro nkunda bambara ikabutura trezo sinkunda abahungu batwengera abakobwa trezo sinkunda no wewe vuga ati sindabikunda mugana numubwire ngo ntuzosubire kubikora wewe numubera icitegererezo ukamubera exemple azobiheba utigeze uramubwira ngo bihebe sinzi kunyumva mu rukundo cyangwa mu rugo nta mategeko ahari uzomenyere yuko uwo muntu agukunda mu gihe atazaye amategeko kuri wewe haba ku mukobwa cyangwa ku muhungu kuko umukobwa hari abakobwa uzabumva ngo je sinkunda ngo abahungu banywa itabi ngo urabura ihebe je sinkunda abahungu banywa inzoga arabura ihebe ntazombuze kunywa inzoga rero nta burenganzira na umukobwa afise bwo kugubuza kunywa inzoga no nta burenganzira afise ahubwo icafise ni kukwinspira akakubera akarorero akakwibutsa kenshi yuko ivyo bintu atabikunda nubwo atona bikwibutsa yanabikubwiye ati je ibintu sindabikunda akakubera akarorero kuko nyamba ikintu Imana yashize mu bakobwa n'ubwenge akakubera akarorero wewe ukabiheba utazi nuko wanabihivye atigeze abishiraho inyitegeko ngo ikintu ntuzosubire kukinya nyamara ikintu abahungu banka amategeko rero yazanye imbere avuga rero ngoga yaba amategeko je tuzobara gute mugabo urashaka kumuhindura akaziheba kandi utigeze uvuga utamutegetse gide utigeze umutegeka akaziheba complete abagenzi biwe akabaheba inshuti agaheba bose agaheba utigeze umubwira ubigenza gute ubigenza gute biko ndigashatse so kuvuga ngo muvuga iki wewe kushaka kumucira ivyo mvuga atavyivuga wewe no ushibigenza gute asije nyene nandi bakwa twumviza abandi bako bari we asije nyene gusa no big eraba ndakubwiye ikintu kimwe karamvugira ibintu mu bibereho y'abantu burya anye bavuga ngo ingeso irigisha gusumba amajambo je ndashaka kwandika ndavuga ngo nimurabe ivyo mvuga ngo nimurabe ivyo nkora ngo nimurabe ivyo mvuga niko abantu batubwira mugabo je ndavuga ati icigisha gusumba si ntimurabe ivyo nkora murabe ivyo mvuga mwumva ivyo mvuga ahubwo je mvuga ati nimwumva ivyo mvuga murabe ivyo ngirane ivyo nkora ni kuvuga je mibereho yanje ya misi yose yashobora guhindura Biggie kamuhindura completely sinico gusa Biggie uko avugisha uwundi muntu ashitse iruhande akaba atari kwamvugisha sinigeze ndambwira ngo Biggie ikintu ndayikunda sinigeze ndambwira Biggie ikintu ndacanga mugabo azi yuko ashitse iruhande yakomera hariyo amajambo atavuga hariyo n'imvuga adakoresha kubera iki imibereho yanje ya misi yose irerekana yuko ico kintu tutaberanye naco sinzi ngene uvyumva ndabitahura ni kuvuga rero niwe wo kuzana comportement no kukubera igishinga ntahe no kukokipa suffisamment mu buzima bwawe gashiramo bigakeneye kandi akaguha guyo kubikunda no kubinezerererwa gusumba bijye usanzwemo iyo video gacika akazi gahera ni kuvuga iyo ushaka guhindura umuntu nubivugisha amajambo ahubwo bivugisha ibikorwa kuko hari umuntu akubwira ngo reka iki ntakubwira ico utora rero jewe sinemeranye n'umuntu akubwira ngo ntuzokora iki why sinzokora iki jewe nyine ngo ntuzokora iki umuntu kugikora kubera kirazira yuko n'uruyoye n'umwana wanje sinza nkamubwira ngo abi ngo ntuzokora iki acambaza mama kubera kasho sigura impamvu rero ni kuvuga ndaza nkamubwira trezo ntuzokora iki kubw'impamvu imeze uko nuko ikintu nikindyohera mugabo wo kuri iki byoba byiza gusumba kuko ingaruka y'iki naco ari nziza uko nuko ico nico biti kiganiro s'amategeko iyo rero mu rukundo bamaze kuzamwa amategeko uwo muntu n'ukuri biba bigoye ni hamwe umushikako akanuko kagumukanyegeze ukazinywa wihishije kuko uri kubikora ku byitegeko nuri kubikora kuko wabitahuye nabikunze sinzi ko ngati ko turatahura afite ikoze kugwa amategeko ntibikoze kumvo zuko wewe uvyiyumva ati ikintu nkwiye kugiheba rero ni wewe kugutuma wewe ufata decision yo kugiheba atari wagufatira decision kuko misi yose umuntu nagufatira decision cyo kintu uzokimaramo umwanya mutonya kuko ntacu uzoba wiyumvamo mugabo ico ukora wiyumvamo kimaramo ibihe birebire kandi ugikora uryohewe unanezerewe atani imyidogo ihari kuko nta numwe yagutumye ngo ugihebe ni wowe nyine wumvise yuko bikenewe yuko ugiheba ati rero hako no reka mpebiki hamanje muri kiriya sinzi yuko ngati ko turataha
ya rero je numva yuko mu rukundo icambere na mbere kugira umenye yuko umuntu agukunda ntagerageza kuguhindura n'amategeko ntagerageza gushira amategeko mu buzima bwawe ivyo bintu ngo umugore ngo akwiye ngo umugabo ngo akwiye ngo donc ivyo bintu n'ibintu biri mekanike mu rukundo urukundo rurihangana urukundo gwemera byose urukundo donc urukundo soft voilà ruroroshe donc aguha iyo kado yavyumvisemwo aguha iyo care yumva yuko uyikwiriye akubwira amajambo meza kuko yumva yuko umuntu ndamukumbuye no kubwirwa amajambo meza apana sheri umaze iminsi ngaho utananyandikira jotem dore ni kungo kuramwibutsa ko turagwana reka kubinyibutsa ni devoir yanje David I know mugabo kuba atabikubwiye nuko atarabona impamvu ituma abikubarira iyo mpamvu niboneka bikubwiye utiri uramubwira ngo nkorere iki sinzi yuko ngo turiko turabitahura nabo so je numva yuko ikintu cyonyine cyonyereka yuko umuntu ankunda nta mategeko ashiraho mingo impamvu yo kubinyigisha nawe mbo reka sinze kuja ku kwa ivyo bayisobe kumenya umutwe bavuze mbari bo birasa kuko munage nubwo biba bimeze ku munagira experience mu bintu ariko ikintu cyo kuri je cyonyereka yuko cyangwa cyo kureka yuko umuntu mu byo muri kumwe mu byo kuragukunda aragutahura ndetse buri kintu cyose akagerageza kukumva kuko iyo umuntu agutahura donc ni kuguha umwanya akakumviriza even if waba bayikosa bikagaragara yuko uri mu ikosa mu byukuri naje avuga ngo nta majambo na makenya ufise yo kumbwira arakureka ababwira ati okay isigure twumve ukavuga iyo aguhaye uwo mwanya wo kwisigura ofete aba wewe muri we abafisemwo ishavu ririko riraka cyane kurusha impuhwe iryo shavu riko riraka cyane kurusha impuhwe riza guca rifatana na kino kintu akumera avuze neza gufata umwanya akakumviriza ajya amajambo uza kuvuga aza kugenda kubita ku ishavu atembagarira kuma kumva yuko basi niyo mvugo uri kurakoresha mu kwisigura basi kagira ibintu bimwe yumva ati nubwo bimeze uko ndamukunda ntaca kubabarira ego mugabo akumva yuko yagutahuye rero umuntu agutahura akaguha umwanya we kukumviriza aje kuri jemba numva akagukunda kurusha cyane kubuca yuca byutsa ishavu kuri phone ngo nabigize ukuntu usose no kumva usose no kunyandika usose no kugira iki urazi impamvu byabaye cyo bafise impamvu ico kintu cyabimuteye byagenze uko ukunya reka aza gusigurire maybe uraza kumva yuko bwa ndi nani yashavujwe n'ubusa rero gutahurana no kumvirizanya mu rukundo numva ko byerekana yuko uwo muntu abagukunda uko umuntu atagukunda biri matana kwitayeho ntiyo nakumviriza nta mwanya we yoguha yani cyo je kuri jemba numva ko cyo bikwereka asante sana ngo ntiyo kumviriza nta mwanya yoguha ikindi naco nongeye ku cha Trésor ndibaze yuko umuntu anagukunda ntirigwara gusaba nasegerereza urukundo voilà sinzi kuvyumva aramenya icyo ukeneye n'umwanya ukeneyemo nibwo uramubwira akumera nkeneye iki no for example ndabona Trésor ararushe from ni kuvuga ibibazo byanjye mvise nivyo nirigwanye ku ruhande mu gihe mbonye yuko Trésor mu gihe ari umukunzi wanje arushe ndafata nkabishira ku ruhande hama nkifokasinga kuri Trésor kugira nshobe kumuruhura ibibazo afise ni kuvuga ni kuba mu mwanya ukwiye mu gihe gikwiriye kubw'umukunzi wawe kumenya icyo keneye ataranugura akanwa kubwiye ngo ndagikeneye sinzi yuko bitahura kumwiga ukamumenya ukamenya kumukompleta kuko wowe uri ngaho ugira ushobore gukompleta irya vide yiwe ndavuga yuko mu rukundo harimo kumugazanya genre kumugazanya ni kuvuga gute shaka kuvuga kuremaza umuntu yuko ico kintu atacukeneye aho uragikeneye hari umuntu mu rukundo atazo kwigera amenya yuko mugenzi we yaje kumuramutsa akeneye amafaranga ya déplacement kuko atanyasabye ngo arayafise ubuzi ko akeneye kanaza gutahana amaguru kanaza uzi yuko yakeneye hari umuntu mu buzima atazi yuko mugenzi wiwe akeneye shiri wafunguye oya sinafunguye ariko ngo nta mafaranga ufise 5,000 mu rungikire 2 waba umukobwa w'umuhungu sima ko umuhungu akurungikire wowe nyine ashobora kuri crush y'umukobwa ukavuga ati yo bigini yafunguye
ok mfise 2000 tora mfise 5000 mfise 5000 gusa tora 2000 genda ugure basi igitumbura hamuranywa amazi ko niyo mfise yonyene nubwo iyo 5000 muri limikasha aza kurotiramo 1500 avuga ati aya nayahawe n'umukunzi ya aza ryoshe mbe murazi akumera ntaguciriyemwo mbe murazi ingano y'umunezero umuhungu agira iyo arungikiwe amafaranga n'umukobwa bakundana oya sinzisabira big uraza kumfasha kubitabura bino bintu even if nashaka abakobwa abahungu turi oblige gufasha abakobwa muri ubwo buryo bica bakeneye ukakimufasha kubura umuhungu kandi uzomubera umugabo muri kazoza mugabo atabikunda mugabo umuhungu kahabwa amafaranga ariko par contre abantu bagirwa gusumba abandi n'abakobwa abakobwa vraiment hawa amafaranga nubwo muhimbombo wamubwiye kumurama ndi wagacumubwiye ati nanakuzana akadobe kujuma himbombo byene gusa bigi nyene mvumengo sizadiri bombo harajya we mwibotiki umengo ziri imbombo zo ziri mu ibindi bintu muga mugiye gukunda bien si ya mugiye gukunda naje byi atagukunda ho umengo ni ikintu nyene ciki bigi kufate aragutelefone ari muhira akabaza ati wafunguye turi 14h batunga ati sindafungura atakubaje ngo kuberika cubona ati vous avez déposé à telemonta muri ico gihe kararyoshe bigi biraryoshe karake sina kansi mugaje abantu numva kumenga kuko nibo biryoshe gusoma abakobwa birabaryohera cyane ya mitima yabo yoroshe ni kubera abakobwa barakunda care abakobwa barakunda gift abakobwa barakunda ndabivuze nuko umuhungu ababayuwe ko n'ikintu ataramenyereye amafaranga avuye ku mukobwa ataramenyereye so birekenewe rimwe na rimwe yuko abakobwa baza baragacishamwe bagira ico bakoze kuri abo basore atarirwa nakikubwira maybe ntabana yakeneye nayo amafaranga cyangwa bafise ayaruka ayo wewe umuhaye maybe ako gapira umuguriye cyangwa ako ka shenete umuguriye cyangwa ako gaki abafise byinshi mugabo kwiyumvira ati kavuye ku mukunzi umukobwa amahaye ikintu abahungu no musi par exemple nk'ubu muri kumwe urumvise yuko uwo musi vraiment nta naga parfum isize maybe yakibagiye mugabe yaje ati chumujana muri Paris wacumuguru uko cyo kana kaza ashe modereza bigi cyo kana kazana sheri nukuri ejo nwamse ko ataga parfum wajumota sotora kanumse kamota neza Rutike kawa monsieur sakisize abaziyo kavuye abazantu kavuye ni kuvuga monsieur sakisize sinisho gusa aharenganye hose akumva umuntu yisize ga parfum kameze nkaka kandi wamugurira akwibuka wewe rero ari utuntu tw'utu detail utuntu duto duto cyo maze kubona singo ciriyemwo iyo umukobwa guhaye kado burya wani kado gusumuke bive ku mukobwa we nawo umuhungu cuma hafu wa 10 ivyo aguhaye voilà niyo mabakobwa burya umukobwa w'incabwe hazobwenge fresh ushaka guprovoka umutipe wawe muhikana mutangure wewe mutangure muranye deza ntaraguhakana we mutangura umuhe acha kumenya n'agasuzuguro cyo kuba byinshi uko kandi biba binaryoshe burya anye hari ikintu bigira fapesi yavuze ati ni byiza yuko urukundo bataruvomereza amajambo gusa kandi si makuru uvomereze ibintu by'umurengera ibintu byinshi mugabo nutwo tudetaye two tuntu duto tugaya dusuzugura biraryoshe cyane kumva yuko hari umuntu ariko arakwitaho cyangwa yakuboneye ikintu mu kibanza cawe rero mba numva yuko urukundo harimo gukompletana kumva yuko uyu unye icakeneye ndagitahura ndanacumva muri uno mwanya ararushe akeneye kuruhuka muri uno mwanya arashonje akeneye gufungura muri uno mwanya ntiyambaye akeneye kwambara neza muri uno mwanya icakeneye muri uno mwanya akeneye impanuro muri uno mwanya akeneye yuko aje ahantu aruhuke mu mutwe muri uno mwanya akeneye yuko ndamwumvize ndamutega ugutwi jewe numva ivyanje mba ndavyibagize so nibaze yuko ubutegerezwa kumenya ico mugenzi wawe akeneye mu mwanya gikeneyemo reka rero tuza mu Kenya gatiye tuzana ngira inama hari umukunzi wa Radio Break FM yashize ngira inama kuri Facebook rero tuzagira dushobore kuyiyaga ko ariko kandi babwire yuko bujyanye kugira ushobore kumenya umuntu agukunda biragoye cyane kime kindi ni kwipfukama tugasenga Imana ikadushirira abantu bakwiye mu gihe kibereye mu buzima bwacu